Nshuti bagenzi muriko muradukurikirana turabahaye ikaze muri kino kiganiro ku kivi. Muri kino kiganiro rero tuja kubayagira hanini ibikorwa bitandukanye vyaranguwe na nyene cubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba ndetse arongoye n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gwishinze iterambere OPDD Burundi. Leta ngozi, leta ya mahoro, leta y'ibikorwa n'amajambere, ibikorwa vyawe n'akaruhore vy'ukuri turabishima, komera kwibanga. Kwigenekerezo rya 20 umwaka wa 2022 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Angeline Ndayishimiye abicishije muri Fondation Bonne Action umugira neza asanzwe arongoye yaragendeye ikigo gifasha abana bagendana ubumuga Centre Akamuri kiri muri quartier Jabe zone Bwiza commune Mukaza y'igisagara ca Bujumbura. Akaba yaragiye rero kuraba abo bana barerewe muri ico kigo. Mama mugira neza akaba yari yagiye yitwaje agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa bitandukanye. Ivyo bifungurwa bikaba byari bigizwe ahanini n'umuceri, ibiharage, ifu y'ibigori, isukari, amavuta, umunyu, ubuyi, amata, eka ndetse n'ibindi vyankenegwa mu ntumbero yo kubashigikira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba kuri uwo munsi nyene ibikorwa vyiwe yabirangirije mu kwifatikanya n'abana b'imfuvyi basanzwe bakurikiranwa n'amashira hamwe Sebarundi hamwe na INSS mu birori vyo kwifurizanya Noel nziza hamwe n'umwaka mushasha kuri ivyo bibondo. Aho hose mama Burundi akaba yaranezeranywe n'ivyo bibondo aho ndetse yanabasangije utuganuke dutandukanye. Muri iyo ntumbero nyene yo gushigikira abana nikora umutambukanyi wa nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu nyene cubahiro Angeline Ndayishimiye akaba kandi arongoye nishira hamwe Fondation Bonne Action umugira neza yarasozereye isekeze yari yaratanguje ryo kwifuriza kurangiza mu kanyamuneza imisi mikuru irangiza umwaka ibigo n'amarerero atandukanye yatowe mu ntara zose zigize igihugu atari yarashikiriwe ubwa mbere. Ico gikorwa kikaba cabereye muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura ahari hatumiwe abantu batandukanye harimo abaserukira amashira hamwe mva makungu asanzwe ashigikira muri uwo mugambi wo gufasha bantaho nikora. Mama Burundi mu ijambo yashikirije yabanje gukeza abarongoye ivyo bigo n'amarerero kukugene bitangira abandi mu kubagirira neza, akavuga ko ibikorwa bakora biza bishigikira leta y'u Burundi rero ko ari ngombwa ko bategerezwa kubashigikira. Turahimbawe kubona Imana yadufashije dushika kwihangiro twihaye. Muhava muyumvira muti iryo hangiro nirihe? Twari twiyemeje kugirira umunsi mukuru wa Noel n'umwaka mushasha amarerero yose y'imfuvyi ari mu ntara zitandukanye z'igihugu. No musi rero Imana yashikije indoto zacu.
muri urwo rwego nyene dusanzwe turongoye harimo intumbero yo gushira mu ngiro imigambi ya Opedade Burundi yo gufasha bantaho nikora kugira ngo bagire amagara meza. Iryo shirahamwe ryiyemeje kandi kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi na cane cane ku bana bafise imyaka iri munsi y'itanu. Ntitwo kwibagira gukengurukira kandi abasanzwe bashigikira Uburundi mu ntumbero yo kugira ngo bene Burundi bagire amagara meza kandi bashike no kwiterambere. Atwoshobora kuvuga ishirahamwe mpuzamakungu PAM, UNICEF, OMS bamenye ko ibikorwa bakora ari ngirakamaro kandi ko tubikenguruka. Kwigenekerezo rya 2022 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba ndetse arongoye n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gwishinze iterambere OPDD Burundi yaratanguje icese mu ntara ya Rumonge isegeza ryo gucandaga abana bari munsi y'imyaka 5. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yarakeje ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ku ntambwe ishimishije buriko burakora mu guhangana n'indwara z'ivyaduka mu Burundi. Nimuze rero twubahirize kandi dukurikize ikirangamisi c'incanco uko categekanijwe nkuko tubibwirwa n'abajejwe kubungabunga amagara y'abantu na cane cane duhereye hano muri ino ntara ya Rumonge yaramutse itwakira uyu munsi. Ico duhamagarirwa nukukorera hamwe twese n'izanyigisho zishingiye kubungabunga amagara yacu mu kwama duhimirizanya igihe cyose. Abana bose bari mu rugero rwo kuva ku mezi 6 gushika ku myaka 14 cyo kimwe n'abakenyezi bibungenze kuva ku mezi 4 y'imbanyi ntihagire n'umwe asigara atagiye ku ivuriro canke mu bindi bibanza bimwegereye kugira aronke izo ncanco, waba urucanco ikinini c'inzoka zo mu nda canke ayo mama ya vitamine A akingira uruhumyi. Hano rero nagomba ntere akamo imigwi itandukanye baba bajejwe amagara y'abantu, intwaro, amadini, abamenyesha makuru, amashirahamwe atandukanye n'abaremesha kiyago bose twese hamwe dukorere hamwe muri ino ndwi gutyo dushobore guteza imbere amagara y'abene gihugu duhereye ku bavyeyi n'ibibondo b'umushinge w'iterambere rirama. Nathalie Maire icegera c'ubuserukira ishirahamwe mpuzamakungu gitaho ineza y'abana UNICEF Burundi yirakeje cane leta y'u Burundi ku ntambwe nziza imaze gutera mu kwitwararika amagara y'abene gihugu bayo. Akagira ati nk'amashirahamwe asanzwe afasha mu kwitaho ineza y'abana turanezerejwe n'intambwe ya leta y'u Burundi na cane cane mu kugwanya no gukinga indwara z'ivyaduka ku bana. Akarangiza amenyesha ko nk'amashirahamwe mpuzamakungu azobandanya gushigikira Uburundi mu migambi itandukanye y'iterambere ry'umwene gihugu. Mu gisata c'ubuhinga mu ntumbero yo gushigikira umukenyezi mu bijanye n'iterambere ry'umukenyezi nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaratanguje icese kwigenekerezo rya 2025 igikorwa co kugurura urubuga rw'abakenyezi mu Burundi gwitiriwe www.umukenyezi.gov.bi. nkuko vyamenyeshejwe n'umuhinga urwo rubuga rwashizweho ruzofasha umukenyezi gushirako umwidondoro wiwe, ivyo navyo bikazotuma bafata ingingo borerwa mu kuronka abakozi bakeneye baciye kuri urwo rubuga. Nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yarakengurutse cane abakoze ico gikorwa kuko kije guteza imbere iterambere ry'umukenyezi mu Burundi. Akaba yaciye hamagarira abakenyezi
kwiyandikisha kuri urwo rubuga kugira ngo impano zabo n'ivyo bashoboye bimenyekane. Runo rubuga ruzotuma mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu hamenyekana urutonde rw'abakenyezi n'abigeme bafise ubumenyi n'ubushobozi byo kurangura neza akazi kajanye n'igisata icyo ari cyo cyose hamwe n'uburambe babifisemwo. Dutumiriye rero abakenyezi bose n'abigeme b'abarundikazi kwiyandikisha kuri urwo rubuga kugira ngo ibyo bashoboye bigaragare, kuko birazwi ko abakenyezi bashoboye mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu bahari kandi ari benshi. Ntihagire rero uwo kwikumira ngo runo rubuga ngo nubwo abize amashuri maremare canke abafise uburambe mu kazi. Ico gikorwa kaba cari catewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye, uhereye ku mushikiranganje wo gufatana mu nda Imere de Sabushimike. Ubushikiranganje arongoye akaba ari nabwo ndetse bwatunganije ico gikorwa. Hakaba kandi hari n'ivyegera vy'abarongoye inama nshinga amateka na nkenguza amateka, abaserukira ishiramwe PNUD mu Burundi hamwe n'abandi. Uwo mugambi ukaba wafashwe mu mugongo n'ishiramwe mpuzamakungu PNUD, ukaba washizwe mu ngiro n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda. Mama Burundi kandi aritaho cane n'ibikorwa vy'ugwaruka ruri mu mashuri. Kwigenekerezo rya mbere ruhuhuma yaragendeye abanyeshure bo kwishure ryisumbuye rya Bubanza, akaba yagiye abashiriye agakemanyi kagizwe n'imatera 100 hamwe n'ibitanda vyo kuryamako 100 nyene. Umuyobozi w'iryo shure yarashimiye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri Yungabire yarahejeje kubaronsa abicishije muri Fondation Bonne Action umugira neza arongoye. Akaba yamenyesheje ko iyo ngabire iryo shure rironse rije hageze, kuko bimwe mu bibazo nkoramutima bari bafise harimwo ibijanye n'uburaro, ngo ntankeka rero abanyeshure bagiye kwiruhutsa. Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarateye intege abo banyeshure biga kuri iryo shure, abasaba ko batosamazwa n'ibenda amaso, nyabona bigane umwete n'ubwira kuko ari bo Burundi bw'ejo. Twagira ngo dufate aka kanya kugira ngo dutere intege ugwaruka ruri mu mashure, kandi twongere dutere intege n'abayobozi banyu. Turazi yuko iyo abanyeshure batorohewe n'abayobozi nabo nyene n'abavyeyi imitima yabo irahungabana. Mwese hamwe abahungu n'abigeme ngo mumenye ko ako kigoro bamwe n'abandi tugira tutibagiye n'abavyeyi banyu ari kugira ngo dutegure kazoza keza kanyu na kazoza keza k'igihugu cabibarutse. Mwirinde basamaza n'izindi nyifato zoza zituma zibononera kazoza keza kanyu. Fatiye kuri aho nyine kubabwira ko kazoza keza kari mu minwe yanyu. Uko mushaka ko muzoba byose biri mu minwe yanyu, kandi bizovana n'ingene mu byifashemo. Abenshi muri twebwe twarahaciye mu mashure y'uburaro, turazi ko ibisamaza rimwe na rimwe bitabura. Mwamize ku muzirikanyi ya migambi myiza y'abarundi iduhimiriza gukora cyane ngo ushaka umuce acika ijoro, ushaka umubira abirakuya, kandi ngo urima itiro ukimbura ingonera. Muze mwirinde ibyo byose byobabuza kwiga. Twabonye ko no mu bibazo bihari ngaha, turavye aho twaciye ku mashure twebwe hari hugaye. Naho hari hugaye nticabuza ko abarezi bagira ingorane zo gucungana n'abanyeshure ko batoroka. Muze mwirinde umwidegemvyo utandukanye n'ivyabazanye. Muze mwirinde gutoroka
sinovuga ngo mwoca mu inywabi mbona huguruye, haruguruye kandi hugaye, hugariye ku ndero runtu, hugariye ku cabazanye. Sinifuza ko mwova ngaha ataco mutahanye muhira kinezereza abavyeyi banyu. Turabazaniye imatera zikomeye kandi nziza, ntituzibazaniye ngo muze mugire bimwe bita gucimba, gukarota. Aho abandi bana bari mu ishure namwe mukaba mwagiye kuryama. Ntitwifuza ko hoba abana baguma basiganwa n'abarezi, baza kubaraba mu madortoir muca muja munsi y'ibitanda. Abo ni abana bataba bazi icabazanye. Turabakunda kandi turabitwararitse, muri abana bacu, muri abana b'u Burundi. Twifuza ko muryama neza, twifuza ko mwiga mukamenya, ndetse twebwe turabifurije ko aho tutashitse muzohashike. Yaranafashe akaryo ko gutembera mu buraro bw'abanyeshure kugira yirabire ingene babayeho, akaba yaratewe umutima uhagaze n'ukugene yasanze ubwo buraro bwifashe, aho yaciye abemerera imifuko 100 y'isima biciye muri Fondation Bonne Action umugira neza. Akaba yaciye hamagarira imvukira z'iyo ntara ya Bubanza gufata mu minwe ikibazo c'uburaro bw'abanyeshure muri kino gihe usanga ubwo buraro budashemeye. Nayo kwigenekerezo rya 10 Ruhuma umwaka wa 2022 nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarakiriye mu ntara ya Gitega userukira Amerikano mu Burundi Madame Melanie Higgins. Uwo mushitsi akaba yaraje kumenyesha ko igihugu aserukira kigiye guha ingabire leta y'u Burundi ingana ni miliyoni 25 z'amadolari y'amanyamerika azokora mu mugambi wa leta wo gufungurira abana bari mu mashure. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba ari n'umuhetsi wo mugambi wo gufungurira abana ku mashure, yarashimiye cyane igihugu ca Amerika kuri iyo ngabire baronkeje leta y'u Burundi. Akavuga ko ayo mafaranga agiye gusahiriza mu gikorwa co kugaburira abana ku mashure, ibyo navyo bikazotuma umwimbo wiyongera mu gisata c'indero mu Burundi. Inyuma y'uwo mubonano Mama Burundi akaba yaciye atembereza uwo mushitsi mu nyubakwa y'ibitaro biriko birubakwa mu Kibimba, bikaba biriko birubakwa n'ishyirahamwe Fondation Bonne Action umugira neza. Ivyo bitaro bikazobakira umara n'ivyamara kubakwa. Uwo mushitsi rero akaba yarakeje umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku bikorwa bitandukanye kandi vyiza biza biteza imbere abene gihugu. Kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2022 naho umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yaratanze imfashanyo ku miryango ishika 200 iri muri zone ya Gatumba, ni muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura, hamwe no muri zone ya Buyenzi ni muri komine Mukaza y'igisagara ca Bujumbura. Iyo miryango ikaba yaronkejwe ibifungurwa bitandukanye harimwo umuceri, ibiharage, ifu y'ibigori, ibitenge eka n'ibindi. Mu bafashijwe mu Gatumba harimwo abari baratewe n'imyuzurire yateye muri ako gace mu mwaka uheze. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yavuze ko kuva ivyo vyago bibashikira atari bwashike kubagendera, ariko ngo kabaye akaryo ko kugira ngo abashike ko kuko ivyabashitse ko yavyumvise. Mu ijambo ryiwe nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye yahamagariye imiryango, amashengero, amashirahamwe kwama bitwararika abafise amikoro make bo mu kibano babayemwo, ngo ivyo vyotuma abo bafise amikoro make biyumva neza, bakumva kandi ko ari haba bitayeho. Nino ngaha duce turangiriza kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi. Murakoze.